ndi byose birakwiye ndavuga nti Imana wowe iri umuhande gw'umuntu nukuri ntaco kumugwanya na kimwe kibaho baca baranjana muri bloke barantegura mugabo ndamwibutsa docteur uribuka ico twasezeranye nusanga bidakunda ntihagire na kimwe nkuriramwo kuko mwanteye anesthesie peut-être sindavyumva uce wugara arambwira ati ndavyibuka arashira ku gitanda nyene barantera anesthesie baranganiriza bumve ko yamfashe kambwira ati doze kuguru iyo yagufashe ntupima asha avuga ati umviriza rero candisengera buguruye umwanesthesiste yari yicaye hano mbona gize chere dupura gize nk'inko kimongoye haramerereje gose bose mbona batanguye kurabana jewe rero naguma ndabarabira ucuma hejuru kuko urumva bari banteye lokale naguma ndabarabira hejuru baraba ingene bose bameze batangura kurabana baravugana umva ko baba basizeho igitambara hano dimwe byo bavugana hajya mugabo urabiye hejuru umva ko nca ndabaraba ndabiye hari imbere ndavuga nti Mwami Yesu ukuboko kwawe abari ko kumvura abari wewe ubana nanje ubaho ubwenge ntibakoresha ubwenge bw'abaganga ariko bakoresha ubwenge bwawe kuko niwe wabahaye akamanyu muri kajya kamanyu bibiri banga ingene jewe bashobora kunyopera kandi bigende neza kuko ari we nizeye yari yo masengesho yanje bahejeje kugurura catangura rero kunsigurira arambwira Madame Mary wewe tugira tukubarira ibintu vyawe birabonekamo ibintu by'amakanseri birabonekamo ibintu byinshi kanseri yo mu gitereko irababaza baransigurira ndamubwira nti muganga ntituva ku cyo twasezeranye wewe bidashoboka ugara shona wugare mbona gize ukonye ngoke ntakundi ahagiye gufata vya vyuma mwana guma ndabira hariya wa mudamu haguruka wa umuyantera anesthesie umwe wundi umufasha umwede wo mu professeur havuga ati araba ikintu nakimwe yishura akaguma agira gutya acaraza hatoyi mukasi caramufata ukuboko aramubwira ngo mbabarira please fata uyu mudamu umugabanirize ibi binini kuko urabona ko adashobora kuronka n'ingene aryama kandi sinaryama neza kuryama byari kibazo ndyamye numva umenga bije ndyamye gutya naba ndabifyondeye ndime kuryama cari kibazo aravuga ijambo rintusha ati mugabaniriza ibyo binini ibisigaye duce twugara basi ashobore gutenzurirwa zanumva arasenze ngo je nguyika ngo ni ryambere ngo mbonye ngo ikintu nkiki bimeze gutya ngo basigaye niyo bimeze nabi ari binini nya gusa hatirabuye gutya hatazigiye gutya duca turandura ntibirirwa baratugora rero numva nyene nta byishimiye ngo reka Imana irabana natwe ndavuga nti Imana urakoze iryo niryo jambo nashaka ko risohoka mu kanwa kiwe ntaze gukoresha ubwenge bwiwe ariko akoreshe ubwenge umuhaye. Bakunzi ba Big Desire turabaramukije mwebwe mwese muri ko muradukurikirana hano kuri channel ya YouTube ya Big Desire. Ni Big Desire News, turi hano ku bwanyu kugira ngo dushishikare gusangira namwe ibitandukanye twongera tuyaga ku ntahe zitandukanye ku bintu Imana ishishikara gukora haba mu gihugu cy'u Burundi haba n'ahatandukanye ku isi. Kuri uyu munsi rero udasanzwe tubanjije kubaramutsa mwebwe mwese muri ko muradukurikirana, abari mu mpande zine z'isi, abari ku mugabane wa Buraya, abari muri Afrika, abari muri Amerika, abari muri Oceania n'abari muri Europe, mwese tukaba tubipfurije kugubwa neza mu mwami Imana. Uyu munsi rero kuri channel ya Big Desire News twatewe iteka
rikomeye cyane aho turi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu c'u Burundi, aho rero turi muri komine Muha muri quartier Nyabugete, aho twatewe iteka ryo kuba kumwe n'umumama ameze neza ashajije cyane, akaba ari Ndayikeza Anne Marie. Niwe rero tugira twakire kugira ngo kuri chano ya Big Desire adusangize intahe yiwe y'ukuntu Imana yamuteye iteka aronka umwana w'umuhungu yitwa Darvis ico yitungiye, akaba yamuronse kandi yari asanzwe agendana ingwara y'amafibrome, yaragwaye Diabette imbere ndetse n'igituntu. Ivyo byose Imana ikavyirengagiza ikamutera iteka ikamuha uwo mwana kandi mwiza cyane. Uwo mumama rero akaba yaronse uwo mwana bigoranye, akaba yarivuje mu gihugu ca Kenya igicuro zishika 4. Iyo ndwara ikaba yamutwaye imiliyoni zirenga hafi 36 n'ayandi iyo hejuru. Murumva ko ari igikorwa gikomeye cyane Imana yamukoreye. Reka rero mwebwe mwese muri ko muradukurikirana tutiriwe turateba, tumuha ikaze uyu muvyeyi abaramutse. Murakoze cyane. Yesu ahimbazwe. Amen. Ego. Murakoze kumikaze. Kugira ngo mvuge ivyo uhoraho akora, ingene ari umwizigirwa, ingene ari Imana idatetereza. Yego. Ku bazina yanje bamvuze, ngira sinakwirwa ndasubira kwidondora. Ndashima Imana. Murakoze. Yego. Mwamaze kubyumva rero yuko ubuzima bwiwe atunzwe n'amashimwe gusa, na cyane cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ni wigungane ibyo yagukoreye, ngo wibwira abandi ko umukiza wawe ari uwabo, ubasengere nk'uko nagusengeye. Rero yaje hano kuri channel ya Big Desire kugira ngo asangize ubuzima bwiwe, intahe yiwe, ukugira neza ku Imana yabonye mu Mana. Uyu muvyeyi rero akaba asanzwe avuka muri komine ya Bujumbura mu ntara ya Bujumbura Hihale, niho avuka ku musozi wa Kababaza. Akaba asanzwe yayize amashure mato mato ku ishure ritonya rya Muberure. Reka rero abanza dusangize ubuzima bwiwe bwo mu bwana, ukuntu vyagenze nuko yagiye akura kugira arindagera mu bigero. Tumuhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego. Jewe mu buzima bw'ubwana ingene nakuze, habaye igihe c'intambara, nari nkuze ndigate, uvuze aho hantu abantu baratuzi, twari tuzwi, baratuzi. Ariko muri 93 nari umwana muto. Yego. Ntangura guhura n'ibibazo bihe by'intambara. Intambara yatana umuvyeyi ariwe mama. Tuca dukura mu buzima bubi, ubutunzi bwose buragenda. Umuvyeyi wanje aragwara, mbere aragira trouble mentale, ingwara yo mu mutwe nkuko ashikiwe n'ibintu adatahura. Turaba mu buzima, abavukanyi banje mbese mera nk'imfura, kandi ndumwana agira 5, kuko bakuru banje ntitwari kumwe. C'est-à-dire ngo jewe n'abinyuma yanje bagira ni 3. Abinyuma yanje ni 3. Abo bana 3 nije. Abo bana 3 nije nabarize. Ego turagumaho, turiga amashure, ndetse ndashimira abigisha kuri iryo shuri ico gihe. Baratubaye hafi cyane, kuko iyo batatwereka urukundo ntitwari kubandanya amashure. Abigisha baho baratwitaho n'ukuri, Imana ibaho umugisha. Twarabonye urukundo rwabo, kuko umuvyeyi wacu ntitwari kumwe, uwo twari dusigaranye. Mbaho ari jewe mama papa, nta nshuti twabana, nta muryango, nta basenge bivuga ngo basenge ngo ba mama wacu ba muyomba, abo bantu nta bari bahari. Ariko Yesu yaratugiriye neza. Ndiga amashure yego y'intango, nayize ku Muberure kuva mu wa mbere ndashika na 6e.
inyuma yaho mugabo ntangura kumenya Imana kuko nari nabaye umwana mubi cyane kuko muhiri wacu bahiciye abantu benshi yego benshi cyane ndabibona n'amaso bituma ngira umutima ufise iyindi shusho ariko ngeze mu wa gatanu hariho umwana w'umuhungu twigana yitwa Nimpaye Oscar yego yari umukizwa yasengera mu Karunga kwishengero rya Libre Methodiste yego cyane uwo mwana aramba hafi twarigana akabona ingene nigunga ingene namanicara singira umunezero naho abigisha bategerezwa kubama bari kubaranyereka umunezero ariko uwo mwana atangura kunyigisha iby'agakiza n'undi mukobwa yitwa Dative batangura kumba hafi bakandirimbira indirimbo hari akaririmbo bakunda kuririmba nkaca ndakumviriza kakinjira indani kara karirimbo sizi ko nona gasubiramwo kuko ku karirimbo karampimbara cane kuko katumye kama gakiza amen na karirimbo ije usingira ikirenga naho ndumuririmbye ikuru ni message na karirimbo kavuga ngo nagendaga mu nzira inyerera impande zanje hose hari imyobo maze Yesu amukuboko kwe anyizeza yuko turi kumwe mami Yesu no guhayankande kwari wewe waje muri isi ega nogu shushanya nandese wambereye gusa umucunguzi haleluya iyo ndirimbo iragendera nyengetera numva ko no kwakira uwo Yesu vyo mpimbara nasanzwe nkunda Imana nakuriye mu vya katolike ndumuririmbyi mu byo bita ingendanyi ari ndumutambira Imana bwa ivyo byose bimaze kuba nta munezero nasuye kugira ntawo kabisa mugabo iyo ndirimbo irankura ahantu Oscar akayiririmba cyane na Dative Imana ibaha umugisha amen amen bituma bankwegera mu gakiza kuva rero ico gihe candakizwa hari muri 1999 niho nakira gakiza yego cyane candakizwa maze gukizwa sanga agakiza kararyoshe sanga ibihe birahinduka imibabaro nagize kwibuka banje byose biramvamwo kwama numva kwiganyira biramvamwo numva ko Yesu ari we buhungiro bwanje amen ego murumva rero yuko Ndayikeza Anne Marie amaze gukizwa yuko ibintu byagiye bihinduka nkuko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo haramarira wahahinduye umunezero nawe yahavuye aba mu mwanya w'umunezero rero Ndayikeza Anne Marie akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi 1984 avukiye aho ikababaza muri commune mu ntara ya Bujumbura Rihale kandi rero mwamaze kumva ibitari bike mu by'Imana yagiye imukorera mu kwiga amashure mu buzima yagiye acamwo Imana yashishikaye kumiyereka none kugira urinde ugera mu bigero byo kuja kubaka ugwawe wahavuye wubaka ugwawe mu mwaka wa ryari mbega imbere yuko wubaka ugwawe uretse ayo mashure mato mato wize ayisumbuye wayize he bishobotse na kaminuza woba wize mu buryo nyabaki ko watubwiye yuko wakuze utari kumwe n'abavyeyi neza na neza byagenze gute Imana ishime cyane amen amen Imana irakomeye hari umuririmbyi yitwa Theogene yaririmbye indirimbo ivuga ngo irizoba imbuto ntiribungwa amen burya Imana iramenye yica kugira ngo ikugirire neza dimwe nisubiye inyuma gato twari dufise umuvyeyi akunda kugira neza hajya rero kugira neza ntibibora ego kora neza ukayisanga imbere naho itogushikira we ariko izoshikira uruvyaro rwawe uko nukuri ivyo ni ibintu nabonye twebwe tumaze gushika twarabaye mu gihe c'intambara murabizi intambara yo ngaho muri Rirare yego turatatana mugabo jewe na bamwe batoyi banje batatu narabagumana twaguma turi kumwe kandi ndashima Imana ko bose bakijijwe amen Imana ihabwa icubahiro amen ico gihe rero ntivyari vyoroshe mugabo kubera ineza y'umuvyeyi yahora akora
hariho umwana yari yarakiriye hano i Bujumbura barabana na mutoyi wanje na mukuru wacu bamaze kubana uwo mwana intambara ikiratera baca bagenda ari babiri wa mwana nawe yarafise mukuru we acaja kuba mu Butaliyano aca aramubwira ati natwe mwatubereye imfura urandonderera abatoyi bawe yego ndabafashe acara araduhiga amena araturonka aca aradufasha tuca twiga amashure bitagoye uwo muntu Kezaneri Imana imuhezagira ahari hose amen yatubaye hafi mu mashure amashure yisumbuye naciye ndayiga ahi Bujumbura ndetse ico gihe kwiga muri privé ntivyari vyoroshe yego cyaniga muri privé yego barandihira muri privé ndiga amashure ndayarangiza ivyakunze ko jewe niga kaminuza aha mwo twenga mu Gahwera numvise ingene ntashoboye kwiga kaminuza iyo ufise umuhamagaro hariho bimwe bigucanga naragiye kwiga kaminuza daboro mpejeje amashure uhora baciye amakazi vyihuta kajanye n'ibiki sinashomereye naciye ndonka akazi muri mutuelle de la fonction publique niyo naciye nkorera mugabo baca bandugana ruguru Igitega ariko ndasenga Imana irangarura hani Bujumbura yego kuko narakunda umurimo w'Imana aho nari umuririmbyi tutarava mu ishengero rya Emmanuel nari umuririmbyi nkumva nguma shaka gusubirayo kuko ngaruke kuririmba ngaruke gukorera Imana yego ndabikunda kandi nta nijwi ngira mwavyumvise nta jwi mfise ariko rero uhoraho yangiriye neza nshitse mukuru wanje yarubatse aradutwara aravuga ati rero birabusubire ku ishure ndasubira ku ishure kwa ku ishure kwiga ukora ni kibazo duca dukora samedi dimanche niho duca twiga yego nkaraba ko samedi dimanche ntansiba kuri eglise asha mukuru wanje n'umufasha w'Imana bahezagire barazi ingene nkunda ivy'agakiza baravuga nabonye nari babiri ati tukabona Anne-Marie abandanije amashure yego azoba yaraguye mu vy'agakiza atariko tubirabire kure tunume baranuma samedi ya mbere ku ishuri sinagiye muri repetition dimanche ya mbere ku ishuri sinagiye kuri eglise bimbera gutyo nshamitamo ku guheba amashuri ndavuga nti jewe na Yesu nahisemo Yesu aya yampaye arahagije kandi yarampaye n'akazi ntaco yanyimye kubw'ivyo rero reka ndamukorere nico gisigaye ego ndashima Imana rero ego amashuri yisumbuye urumva sinayabandanije kubwo kumva ifuhe ko mpevye umurimo w'Imana mpevye ibikorwa vy'Imana kuko nari narashingiye Intahe Imana mu mutima wanje ndavuga ngo nzogukorera kuzuba no mu mvura mu gihe c'imvura no mu gihe cyo kuzuba bisigura ngo vyaba bigoye vyaba vyoroshe nzogukorera ego murumva yuko yahavuye agira imigabo ikomeye cyane yo gushishikara akorera Imana ndayikeza Anne-Marie twibutse ko ari channel ya Big Desire News niho muri ko muradukurikiranira turiko tubasangiza Intahe ikomeye cyane uyu muvyeyi ndayikeza Anne-Marie mama wa Darvis nico yitungiye umwana yaronse bigoranye cyane kuko uyu muvyeyi yasanzwe yaragwaye ingwara y'ama Phibrome yarasanzwe agwaye Diabette n'igituntu rero biramutangaza kubona Imana yahavuye imutera iteka ikamuha umusore mwiza cyane ubu turiko tuyaga amashuri akaba yagejeje kure cyane rero uyu muvyeyi turiko tubabwira burya birakomeye cyane yahavuye yubaka afise imyaka 32 aho twabwiye ko yavutse mu mwaka w'1984 ahava yubaka ugwiwe umwaka wa 2016 murumva rero nabi imyaka iri kwirajana mwihangane isaha igeze namwe bwo mushobora gutabagwa uwo muvyeyi rero byashishikaye kuba vyiza cyane Imana imugirira neza none kugira ngo mutorane na papa Darvis hoho vyagenze gute gutorana na papa Darvis
ni ntahe ndende ni ntahe ndende ndi umwana nakuze ntiyanduza yego urumva ivyo nakuriyemo nakuze namambwira Imana ngo Mana uzompe umufasha atazongora mu gikorwa cawe kandi akubaha niyakubaha nanje azonyubaha ntantera ibikomere naciyemo nama nifuza utazontera ibikomere anyibutse ibikomere naciyemo hajya gukura utagira abavyeyi gukura mu ntambara si cyoroshe yego maze kuja mu gakiza rero umuntu akararyoshe nkumva ko Imana yo mumufasha nukuri yashitse ku musaraba yakiriye agakiza yego atazombuza ikintu na kimwe cyo gukorera Imana urumva ko namashuri nayahevye ya kaminuza kugira ngo mbandanye nkorera Imana rero namandi ko ndasenga ndibuka kenshi aho nari nkumi nari umurongozi w'abajene kuri eglise yego wajene bakamambaza kubera iki none wewe uri masera ndetse bakabibwira n'umungere yakabibwira pasteur wanje hayati Anne-Marie ntitumubonana n'umuhungu n'umunsi warimwe Anne-Marie none ko abakizwa bataba babikira yarabaye umubikira no mwibarabara niwe no muhira niwe no kukazi nta n'umusi warimwe naho abandi bavuga ati twamubonanye na naka we ntawe tumubonana biri gute ariko umunsi umwe ndetse pasteur arambaza imbere y'abajene twari muri deba ndababarira nti ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta kigore kizobura ikigabo cacu kandi nkuko atakigabo kizobura ikigore cacu nitwararika ivy'ubwami ivyo bisigaye uhoraho nabazovyitwararika ku bwanje baratwenga baca barabura inyishu nyene kuko urumva ndabishije ijambo riri muri Bibiliya baca babura aho baca jewe rero vyabaye birebire kugira duhure nukuri vyaciye mu ndoto vyaciye mu ndoto ngazimwe za Yosef ego vraiment kuko ntiyari hano mu gihugu ego yari yakuriye Nairobi yigayo ndetse yavukana kure jewe nta n'intara za kure nari bwaje murumva yavuka mu Kirundo nkaba ndi umunyabujumbura hano numva guhura kandi agakurira Nairobi nkakurira i Bujumbura vyari bigoye ngo duhure byahavuye bigenze gute Jingine vyagenze jewe rero niyo mpamvu nkunda Methodiste Methodiste yambereye umugisha kuva kera yego nararose darota mwijoro ndota ngiye gusengera muri Methodiste mbona nacerewe kuri eglise wacu maze kurota ndota mbona ngo pasteur wo muri Methodiste ku Musaga sinza kubona kujya kabiri ndahabona mbona ngo uwo pasteur arambariye ngo Anne-Marie ngo Imana yumvise amasengesho yawe kandi yakwishuye turaryama uyo munsi hari umunsi mukuru umuhererezi wacu yari yaronse diplome ndetse twe twatumiye na pasiteri turacegwa rero turabona tugacegwa acavuga ati mwe mwishinze kunywa n'umuntu aradufyinisha kenshi havuga ati ahava tubarira mu bantu ati mwe mwaraye muranywa bituma mutaza gusenga ca ndababwira nti jewe rero ngiye gusengera aha hafi muri Methodiste ko twacerewe ntitwoshika mu bwiza vuba bamwe batoyi banje bose baca barankurikira twigire tuca turagenda dushitse muri eglise tuca dusanga nakubwiye ngo Methodiste yarambereye ikintu kandi reka ikimbere narayikoreye turafise amashengero menshi twagiye kubaka ruguru abakozi b'Imana ivyo barabizi za Buhanda za hehe nitwe twazuguruza turabaririmbyi ico gihe twitwa ijwi ry'ivyizigiro sinzi ko iyo ntuze yari korale y'abanyeshure birakomera ico gihe tuca turinjira twinjiye dusanga muramuzi umuntu yitwa Mahebugwa Gaspard yarakoreye kuri no radio araba umuyobozi radio televiziyo ego duca duhuriraho duhuriyeho we muri cige twahuye yaheruka i Nairobi ahura n'umufasha wanje turi kumwe uyu munsi aramwakira neza araryoherwa ndetse acamugira petit frère wiwe
amubaza ati none ko muri umenga ubuzima burafaditse kutararongora nibiki amuha amakondisiyo y'umufasha ashaka yego jewe rero uwo ndoshaka sindamuronka nkubwira ati je ngiye kugigukorera i Burundi yego nzogufasha kandi uzomuronka ko ntagasha mu Faransa pardon aca araza uyu munsi ca duhurira kuri eglise ntitwari tuzinanye na mahebugwa ntaho twari tuzinanye namba ariko madame wiwe twari twariganye muri primaire yego hajye bavuga ngo umuntu ngo ahaguruke aramutse ishengero bakitubona twacerewe kuko nari nahakoreye ibikorwa abajene baho twarakorana hajya ku Musaga nkagenda nkakora ibikorwa vy'Imana aho nkavuga ubutumwa yego baca baratubona rero dushize twacerewe ati hariho abantu tubonye naho twamaze kwakira abashitsi urumva Imana iyica hariho abantu tubonye nibahagurutse bahaguruke baramutse ishengero ca turahaguruka wa mudamu twaherukana tucigana 3e primaire yego uwo mudamu yumva ndayikezanmare abo bantu baracabaho yarazi ko twapfuye kuko yumvise ivyadushikiye yarazi ko tutakibaho ngo atabo bantu baracabaho yo yibuka muri ya makondisiyo umugabo yamubwiye ko uwamwakiriye Nairobi akeneye yibuka ko muri ayo makondisiyo yavuze ndayakwije acara mubarira ati jewe nabonye umuntu sinzi rero ko yagize mariage nuko ataragira mariage akwije amakondisiyo ukeneye sinzi kwere asohotse me entreta baca baza kudutora muhira ni hafi mva twari dufise abashitsi baca barunga imodoka kudutora vyihuta kugira ngo tubandanye kwakira abashitsi yego ntiyabaye akimbona we yasohotse azariruka asanga nduriye imodoka ndagiye harabibwira umugabo urababara kubera kutacu bimbwira je burya nyene bagihaguruka nkaca ndavyikorera aravuga ati nukuri bikaba ari ivy'Imana Imana izobikora yego Imana ikirabikora muri iryo joro acagwaza abana 3 yego Tugiye nakorera kuri clinique Prince Louis Rwagasore cagwaza abana 3 aravuga ngo sindi bagwa bajane kwa muganga mu Kanyosha niyo yaratuye niyo yaba avuga atoye sindabatwara mu Kanyosha reka ndabatware muri clinique Prince Louis Rwagasore yego hacara bazana ashitse kuri gishe ndabona baragahorana Anosiate ndavuga yo uyu muntu kwere rero nkunda gufasha mugabo nashika kubi wacu ni Bibiliya nashika kubi wacu wamenya utamenya cyane cyane wo munzu yego niko Bibiliya bivuga wamenya utamenya nkafa kubona gusa ko jewe nakumenye ndahaguruka kabisa bikomeye nkagufasha kandi ndafasha bose mugabo cyane cyane urumva ndavuga nti reka rero ndamufashe uyu mumama ko ndamuzi nca ndatora ndamuhamagara ndabe ko yonyibuka ko yomenya kumbe yanzumize kera yamenye abana nagenda kubwira ko ataco basanze bagwaye yego yari inzira yiwanje kugira wishugwe nishugwe kugo ya ndoto ize gushika uko Imana yayimbariye byambara umubiri ive mu ndoto yego acara arambwira ko yazanye abana okay ndamwereka ndamufasha agirisha ama examen tututu abana acara batahana agaruka après-midi me muri uwo mwanya aca telefone umugabo aravuga ati wa muntu namubonye yego ati wamubonye ati ntuve utamusabye nimero ya telefone kandi umubaze no mu mama rero yitonda cyane mukamahebugwa yitonda cyane gose biramugora n'ingena mpamagara ngo hano aranyikebukanya mugana kubwiye ari wiwacu kira kintu cose murikiza amategeko kabisa ndamukurikira arambaza ati ngira nkubaze ikintu kandi umbabarire kuki kubaza waragize mariage ufise abana bangahe biri gute ndabwira je nta mariage ndagira yego ambwira toya reka turagira mariage ntoya ngo mana
ngo umpe nimero zawe za telefone ngo ndafise umubofre ngo yadusavye amakondisiyo mbona kukwije ivyo yadusavye urabikwije nukuri mutwemerere ntoya abo bahungu barinda kurangirwa batazi kwitorera batazi kuresha ivyo bintu si byo kabisa kenshi abo bantu usanga bari sispe baratinyitse ndavuga ntoya arambwira ngo nukuri impereza basi nimero izo nta kibazo ca ndamuha nimero do telefone cazihereza umugabo yaciye telefone turavugana ndanamugora kabisa ndamubwira ntoya oya ntibishoboka jewe ntaho barahereza emedayira abo bantu bo hanze bakura batazi Imana bakura bafise agakiza kakandi ko hejuru jewe nkumva kumenga sinzi ntibishoboka niwabihambye muri uwo mwanya oya kabisa yarakomeje iminsi n'iyindi iragenda guti ndavuga ati ndananiwe byatwaye nk'igihe kingana gute agutegereje byaratwaye we nyene daboro uwo muranzi byaramutwaye ikintu c'amezi nk'atatu guti ndahabivamo aravuga ati ewe ndamuhevye ati mugabo reka ndaguha nimero nawe wigeragereze acaramuha nimero tukavugana par telefone mugabo mubandesha bose mukuru wanje rero waramukunda akamumva kuri telefone kuko mukuru wanje tuvuga co kimwe nahayoza hano aritaba telefone yanje nta muntu n'umwe amenya ko ari iwanje yitavye canke nkitaba yiwiwe zanze ivyo bintu nshobora kuvyishura ntawe umenya ko atari we tuvuga co kimwe bakavugana agacambira je uyu muhungu namukunze je nduvume ngarimo imvugo z'Imana iki ntirekareka nkomeza gusenga rero Imana iragera ahantu imumpishurira wese toute la vie ubuzima bwiwe bwose kuva kiri umwana nkaza ndamubazamo kimwe ntamuhishuriye ko ivyo narose anyishura ndamubaza ikindi anyishura ndamubaza ikindi nawe ngo akumva nta wundi muntu ndakubwire ko yagiye ngo mu masengesho ari wo mutwara atwaye arara muri prière nawe yari umuririmbyi yasengera mu ishengero rya Pentecote ahantu bita Kabiriya Nairobi aja mu masengesho aravuga ati Imana nutanyishura nukuri uyu munsi nca mpeba ndeke gutakaza umwanya ibihe ni birebire turiko turakwiza umwaka vyanka uyu munsi avuye mu masengesho atashe muhira ashitse mu gitondo agera itegura aje ku kazi samedi azabona ka message acashima Imana cavuga ati Imana koko uyu muntu ce ndabona tuzobana mais entre-temps tuca turagumana hari kuva kuko twatanguye kuvugana hari muri 2013 turagumana 2015 yego niho namenya ko mfise ubugwayi Diabette nari ndayisanganywe yego nkahinda nkabona iguma ivyimba ntegwa n'ibitero nkabona ndava amaraso cane nkagira ibizunguzungu ama vertige nkikubita hasi ku kazi bakantora banterera mu modoka chef wanje Imana muhezagire yaranyumva cane umushefu directeur nukuri Katemba Bibiane Imana muhezagire yaranyumva gose bakanterera mu modoka yarazi ivyo ngwaye ntibajana kwa muganga abaganga turakorana jewe baca batwara muhira karyama ndavuga nti jewe urifo ko ngenda kwa muganga ndondera umudokiteri ibi bintu numva vyiruka mu nda nagira gutya bikiruka ntaho ego nkavuga nti Imana none nayinyoye mu mazi baratera inda mu mazi biba n'imiyaga mibi cyose bikanzazanira musume rero nca ndivumbura twari mu masengesho ndetse yo ku Karago muhira kwa mukuru wanje ndamubwira nti je ndasohotse kandi ndagiye kwa muganga amyagugiye he je ndagiye kwa muganga nasohotse ngenderako
nurira imodoka we aza kurikira umushoferi ati mugiye he ndabwira ndakubwira ngarutse ca ndagenda kwa Dr Gikoro yego hari muri cagihe muracumva ca 2015 ibe bitameze neza imyuka mibi mu gihugu ari myinshi amatansiyo y'abantu ari hejuru shike kwa Gikoro baranyakira n'ingoga ndetse nasanze nta bagwayi bahari nabaye numero 1 ndinjira arangira ecography yego anyeretse sinzi ko urabona ahantu haciye volca yego ibirunga harirabura hagasigara ibibuye vyahiye vyirabuye harambwira ngo ufise abana bangahe tabwira sindagira mariage wa ko genda ivyo babikuremwo ashangwa aho nta kintu kikivuyemo ugenda urondere ngo muganga ngo abigukuriramo ngo umushine koshiririje tabwira muganga ndabira neza ngo heraba anyeretse nsanga ni ibintu vyazigiye vy'amabuye me entreta aho nagiye nari maze kugira ibintu urabana bikakubabaza oriyeho kuza amaraso hari hasigaye haza amapi ya mashira tubivuge mu Kirundi azi rumu mama ukambara kote sinzotinya gushingira ntaye Kristo ukambara kotex y'amashira si ikintu coroshe uratakaza ivyizigiro mugabo nkavuga nti jewe hamwe na Yesu azonkiza arashoboye nta wamwikoreye numwe yigeze yikorera amaboko nta nuwamwizigiye yigeze amara amaza nanje ndazi ko atazomara amaza mvuyeyo ndashika nyine ndashika cyasanga mukuru wanje aracari mu masengesho aracasenga nashitse ngwa kwitapi ndira nkoma induru ndavuga nti Imana kubera iki wavyemeye ibi bintu naragukoreye nagendanye nawe wabanye nanje mu bihe vyinshi bigoye nabonye ukuboko kw'Imana ndayibutse ivyo yagiye inkorera Dawidi kugira ngo aneshe Goliyati yaributse ivyo yagiye ahura navyo Imana imurokora nanje ndavuga nti ibi ni bito ndabizi urashoboye mukuru wanje arazazanirwa nibiki ca ndamubarira n'umuntu nkunda cane mukuru wanje amba hafi yego nukuri ndamubarira vyose nivyo Dr Gikoro yambariye arambwira toya uzogende hôpital militaire nja kuri hôpital militaire cyasanga nyene bandungitse kwandi kwa Gikoro Gikoro carambarira ati wewe sanze uri ntumva nurarondera umujine koshiririje arampima arambwira twabonye biratanguye kuzana amakansere biratanguye kwikanseriza biratanguye kugira iki kazi ndabira n'amafyigo yafashwe ahubwo amafyigo nyaruka ndavuga ivy'amafyigo navyo bigiyemo ndavuga ntoya ce turagenda ku wundi muganga naho ne biranka shitse muhira baca barambarira ati reka rero turondera uburyo ico gihe mu minsi yahera murabizi abaganga twahita mu Buhindi wamenga niho Yesu Kristo yicaye umuvuzi bakirondera uburyo ngo bantware mu Buhindi umubofre arambarira ati ana nawe tuko tushaka kuja mu Buhindi erega burya no ngaha abaganga barahari kandi barasumbana reka turondere Dr Ozayi n'umugenzi wanje ndamubarire ka yawe ugende muganire baravugana ndagenda turavugana aranyihweza arambwira ati none ko mbona wuzuyemo agakiza urizera kuzovyara ni cyane ngo uzogira mariage ni cyane mais entre temps nkiva uwo munsi wa mbere kwa Gikoro nashitse ntora telefone ndamubarira umufasha wanje turi kumwe nti wewe biraheze kuko yari yarambwiye ubuzima bwiwe umva ko nari naraburose bwose nawe arabumbarira arambwira ko bavukana abana babiri gusa n'umuhungu n'umukobwa nta wundi muntu barose ndavuga nti Imana hamwe no kora ico kintu
bigatuma umuryango we wabuhona kubwanje ndumva ko ntoharigwa kandi rya juru ndondera ntaryo noronka ndamubara nti rero jewe ndafise ingwara bansanganya Phibrome kandi bambwiye ko ariko araba afise ibimenyetso vya cancer muri ivyo bintu rero nkaba mfise na Diabette urumva kugutesha umwanya ntibirimwo ronderera handi umuryango w'iwanyu ntuzogira iki ntuzozimire arambwira ngo nimba Imana yahaye umwana Elizabeth yego ikamuha umwana Sara ikamuha umwana Ana cyo Imana izompa umwana itamumpaye naho izoba ari shaka ryayo nta handi hano na hamwe ndonderera ndabwira ni reka iyo abahungu mwakunze yego mugira ibishobisho urukundo n'abadayimoni n'abadayimoni kabisa ndabwira mugira ibishobisho ejo haza ucugaruka umpindukirire bitume kagakiza nashaka ntagashitsemo ariko noguma ndi nkumi gutya nzokorera Imana mu mwidegemvyo gushika ntahe mve mwisi arambwira ati ntibishoboka jewe narakubwiye narahisemo ndamutera n'ubwoba yego ndabwira numviriza ni wewe wavuye mu Burundi ryari nkiri umwana ivyo mu Burundi ntavyuzi cette fois ni mu Burundi kwica umuntu 10000 francs barica umuntu ni hamwe wohirahira ukumva ko tuzobana ukabona sindonse umwana ukaja aere ukaja kumvurugira ubwenge ukankura mu murongo w'agakiza ngira ndakubwire ko uzobupfuye kuko jewe inzira njizo bari mu muriro uravyumva nawe uzobupfuye arambwira ngo iterabwoba ry'umugwanizi ry'umugwanizi kwera arambwira ati ninahirahira nkavyiyumvira mfise uko nakuze nuko narezwe nakuze ndi imfuvyi nakigwa n'agakiza karankomeza nyene navyiyumvira nzoce mfira mu nzira ntaranashikayo ndavuga ntoke nuvyandika ahantu ntibagirana ni ubuzima bwa buze barubwo aho twari kumwe na mukuru wanje ndiko ndamutera bwoba nyene ndamubara kugira numve ko yomva inyuma akabire kaje nkibandaniriza mu rugendo rwa Kristo naho rero aravyemanga kabisa arambwira ko tuzogumana abaganga rero bamaze kumbwira gutyo niho nahaye icemeza urumva Dr Wezaye ndamubwira je nzogira mariage urizera kuzovyara je nzovyara atoke turabaho 2016 ubuzima ari bubi mfise inzobe nyinshi globule rouge nari mfise nama muri 7-8 amaraso yari yarakamye yego nkagerageza gufungura utuntu twomaze umunsi nkafungura n'amasengesho no kwizera Kristo ko ashoboye amen mu nyuma y'ivyo turagira mariage ariko mu buzima bugoranye buzima bugoranye kabisa gutindaho rero vyanka gose none bimaze kwanka gose wahavuye utangura kwivuza mu buryo nyabaki kwivuza mbeho bya byagutwaye umwanya ungana gute wivurije he byagenze gute wahavuye ukira gute ego murakoze cyane ingene nivuje urumva kwa byari byanse kandi bakambwira ko ari operation bamaze kumbwira ko ari operation baca barambwira ko hari gihe iresisa cange ntiresise ndabuze ngenda kivuga mu kirundi hari gihe operation igenda neza cange ntigende neza Dimoye Ozayimana muhezagire yaranyegereye cyane arambera umugenzi arambwira ati ahi wacu si neza ariko nta kundi tuzogushira kuri programa ndamubwira nti murakoze sinzi ukuntu umushefu wanje uwo mushefu direct yantwara ku kazi hambwira ati Anne-Marie burya urafise amahirwe ko umugabo waba i Nairobi genda bivuze muri Kenya hafi utiri uraja mu Buhinde burya ubwanga urasumbana ugenda uraraba etape par etape ingene vyogenda mbwiye umugabo nti ndaje kwivuza tangura araba uburyo wapi biragorana
ndabwira nti Imana izicira inzira ingene nzivuza izobimenyayo. Ndagenda i Nairobi, turagenda hambere ku bitaro bikuru vya Nairobi, baratubwira ko ivyo bintu batabishoboye. Hari umudamu aratubwira ati hari ahantu ku bitaro bita St Mary, iyo St Mary ivyo bintu barabikora kandi bahavurira abantu benshi bo muri aka karere ka Afrika. Ati ni mugendeyo, ni kure y'umuji, kure y'umuji gatonya. Ndagenda, turagendayo, baratwirukana nabone, baravye mu nda, baravuga ati igitereko turakuramo. Nanje byose namanigana ngo nta gitereko canje bazokuramo. Ndababwira nti oya, baranjana ku bindi bitaro, nabone uko nyene, ndababwira ntoya gukuramo ntibirimo. Me umunsi umwe twabanza tugakora amasengesho n'umufasha wanje, tugaca tubona kugenda. Imana irashoboye nukuri, Imana iraca inzira. Uyu munsi turasenga, ndabwira Imana nti Imana, n'uyu munsi decision yose baza gufata niyo nakira, kandi ndagushimiye. Aho mbega yari incuro igira kangahe mwari musubiye muri Kenya kwivuza? Ayo yari incuro igira kabiri. Kubwa mbere twaragiye hose biranka, naho kuri St Mary nyene barambwira ko atakindi. Mugabo numva kugoberwa gusubira hahandi nyene kuri St Mary, numva aho hantu no hasubira. Yego, dusubirayo, dusubiyeyo baca baratubarira bati yari incuro igira kabiri. Umva naragenda nkivuza nkabayo, nkazogaruka. Ngarutse hano mu gihugu, iyo yari incuro igira kabiri rero nsubiyemo. Icyo yakoze ni giki? Imana irankorera igitangaza ku mwanya wa nyuma ntashe. Duhura n'umuntu nari ngifise imishatsi natirere myinshi. Duhura n'umuntu akunda iyo mishatsi. Acarambaza, hari abavuga ibiswahili bivanze n'ibyongereza, arambaza uva hehe? Ndamubarira. Dutaje hari mu masaha yitereye ku mugoroba, hari mu 16h30. Arambwira ngo madame, hambwira ko yankunze, uva mu gihugu cahe, uri umunyarwanda, uri umurundi, ko abarundi kazi n'abanyarwanda kazi hari bo basa gutyo, wowe uva mu gihugu ikihe? Ndabwira ndi umurundi kazi. None ngo waje no gute, waruje kwivuza hehe? Ca ndamuganiriza. Yego, ndamuganirije nsanga akora muri gineko. Carambwira ati none byagenze gute? Ndamusigurira ko bambwiye ko bidashoboka. Arambwira toya, ndamwereka ibikaratasi, ndamwereka ama ecography bagumye bantu mahatandukanye. Arambwira ati reka rero wewe nje kugusabira kwa directeur. Babivuga mu byongereza hariya n'ibiswahili. Nje kugusabira uruhusha kwa directeur. Yego. Ati hanyuma aha hariho umuprofesa, hari umuprofeseri agusabire rendezvous nawe. Ndavuga nti wobukoze. Muri ayo masaha nyene hariruka no kwa directeur, n'ibitaro binini bingana ni quartier yose. Hariruka ngarambwira ati caraho. Aca musangaho, ngo ahagurutse. Haramubwira ikibazo c'uwo muntu, arasubira. Directeur acumva neza, caravuga ati muhe rendezvous. Yego, azogaruke dans des semaines, mu ndwi zibiri. Ndavuga nti nzorindirira hano. Aragaruka, abarampa rendezvous, arambwira ati genda ugire booking yiwe. Ndagenda ndariha. Maze kuriha tusha turitahira. Des semaines ziheze dusubira turasenga. Nsubirayo, turaganira. Tabora arambwira ati madame, hararaba ibipimo byose, ama examen bantumye, araraba ama ecography nagirishije. Ambwira madame, wewe you are foolish. Tabwira nto agenda komeye n'ukuri. Ambwira ati kintu mbona mbere yuko bakuzana hano, babanze baje kukuvuza mu mutwe, bafise akantu ka trouble mentale. Ukwizera niko kumeze. Ndavuga nti hariho ijambo Pasteur Ikomeye yakunda kutwigisha. Yaravuga ngo ukwizera
wizera nk'umusazi. Umusazi ngo arashobora kubona ikiziba mu ikaburimbi, mwe mukabona arasimvye, burya waba yabibonye atariko mwebwe mukavuga ati burya n'umusazi, mukabona n'ahantu hameze neza. Ati rero ukwizera, wizera ibitariho nk'ivyabayeho. Yego, iryo jambo rero ryaramfasha, aho ndi hose nkumva riramfasha, kuko kumana nta kidashoboka. Ndavuga nti jewe ndakomeye yamara mu mutwe wanje harakomeye n'ukuri. Aha murafise amascanner, ni muncishemwo murabe. Jewe ndakomeye, ariko ndafise ikinsuguma kubabwira ko mudashobora kunkuriramo igitereko. Ati genda rero mubivugane n'umugabo, muvyiyumvire, uzogaruka lendi. Iminsi bayirongeye ko iryo ribaye rigira gatatu. Tike y'indege bisaba ko nca najuruna, tukongera ko ayandi mafaranga. Ndavuga kweri, toya tugende. Umugabo arambwira ati rero urinze uhura n'umuprofeseri akakubwira gutyo, nukuri emera bagikuremo, kuko uko imyanya igenda ingwara yo kanseri ibandanya isanzara mu mubiri. Ndamubwira nti oya, jewe nukuri nta gitereko, jewe nzopfana n'igitereko canje, ntaco bakuramo. Ndabona ko aremerewe, arambwira vyemere, arambembereza. Mukuru wanje nakubwiye ko tumeze nk'ihasa, dusangiye na groupe sange. Havuga ati ndi ku mavi nanje ntuwemere ko bagukuramo igitereko. Ati mpaka uhora hatwishuye. Ndavuga nti okay, turagumaho dusubirayo. Dusubira twese twemeranije ko nta gitereko bakuramo. Byatevye mu professeur aratubwira ati reka twumvikana. Bigenze nabi uzovyakira uko. Babwira nti uko bizogenda kose jewe nzovyakira, izoba ari inzira y'Imana. Yego. Ndamubwira nti basi rero twumvikane nanje, ushobore kunyumviriza gatonya. Je kuriha nzoriha, ariko uze wugurure. Wuguruye mu nda ukabona ntibishobora ko wopera ubikuramo, ukabona ni gukuramo igitereko, ndagusabe uzoce wugara. Ambwira ati ivyo ni birebire pururu. Hariya rero biragoye iyo umuganga umuntu amupfiriye ko barahanwa kabisa. Nabonye ni ibintu bitoroshe. Ndamubwira nti jewe uzoce wugara. Hamwe ngo ivyo biragoye, ngo bisaba ko muzana amaprocreation yiwanyu, ibiki n'ibiki mwandika. Ntego mukavyemeza. Mukavyemeza. Turandika amaprocreation araza, haraboneka abambwira temwe. Acaravuga ati okay bookinga. Tasanga ni mu mezi 3 kugira nzoshikirwe. Tumubwira nti merci, murakotse. Ntaco mpindura, cese ndanahamenyereye urumva. Umugabo wanje nawe n'umuntu atekereje ahoze cane. Ico yakora yarasigaye amperekeza, akinumira. Akinumira kamperekeza tukagenda. Dushitseyo adutashe dusohotse, nsubira guhura na wa mudamu. Umwe yanyakira yansabira ya marandevu. Aranezererwa cane, arambwira waragarutse, waraje. Ndamubwira naraje. Bari namushiriye n'utudagara ndanamubura, ariko natugumije muhira aho nari ntuye. Tabwe narakuzaniye n'akaganuke narakubuze. Hambye ati none byagenze gute? Ndamubarira, arambwira toya. Ati reka rero je kubaza directeur, turabe ko boraba umwe mu bahano basiba bagusubiriza. We kubera uja kure akazi ntibazokwirukane ku kazi vyinshi nyene. Cyangwa amatike yo kugenda ugaruka biragoye. Acararuka kwa directeur, yari directrice barababikira n'amavuro y'ababikira. Arashikayo baravugana, baca bararaba, baranyajuna, baranshikana imbere, baranyigiza imbere. Mba ndashikiriwe. Amen. Shikiriwe rero ndagenda. Me umunsi wo kuja muri operation
twirirwa mu masengesho ino mu gihugu birirwa kusengera mu ijoro ndyamye subira kugira vision indota iraza yerekwa kabisa ndabona umuntu aje muremure cyane ntashobora kubona muga nkabona amaboko yiwe hari ku impuzu ya blanc yera ego arambwira ngo ndakubwira ibi bintu ati ibi bintu wabigwaye ukiri muto yari yambaye gute uwo muntu yari yambaye igikanzu cera gifise amaboko aciriye hano nkabona rero ibiganza no ngaha we nta sinashobora kumubona mugabo ijwi yumva arambwira ngo umwana wanje ngira ndakubwire ko ibintu wabigwaye kera jewe Imana irankunda nanje nzoyikunda amen nzoyikunda kweri ntambwira ngo ibi bintu wabigwaye kera kandi ngira ndakubwire uburyo wabigwayemo kandi ngira ndakubarire ni ibintu baguteye uwabiguteye ngira ndagusabe umuharire umuntu yabinteye ndamuharire hambwira ngo ibi bintu wabitwaye wiga mu mwaka w'8 ibuka umuntu naka aho yakuramo inda bikakubabaza ubabaye ucuvuga ngo ntuzosubira kurya ibyo kurya atetse iyo message yaramushikiriye aca aravuga ngo uzorinda upfa utabonye ikibondo mu mugongo wabyumvise yego rero muharire kandi naramwikeka cyane naramwikeka kabisa uwo muntu ndavyibuka urumva niga witiyeme ndibuka iyo sene yose ingene yabaye aravuga ngo muharire uguhora n'ukwanje hama niwamuharira genda muri bloke nkavuga ndamuhariye ngo ntuze umugirire akazikira ndabona murashoboye no ko mwomera imina kanya gatonya ndabona ko mushoboye mugabo ntuhirahire ngo uhave uduza n'ishavu mu muryango bagira ico bamugira kuko numva nawo umuryango w'igisirikare kandi cyo kugwego go hejuru yego ndavuga nti oya oya nukuri kuko ico gihe ntibyari byoroshe umva ko hari hakiri mu mademire 16 amatansiyo mu gihugu ntiyari bwatuze neza ndavuga nti jewe namuhariye kandi nukuri urakoze mbona arandungitse muri bloke mbona babaganga bariko baranyopera uri muri izo ndoto ndi muri izo ndoto nkabona ngo bafata babasanga ngo namabuye baziritse n'ibiziriko bitsivye ibiziriko bibisi bisa ukuntu vya vere vya n'urwatsi rubisi nkabona ngo barandura gute ndabambwira ngo hasigaye dukenya gutu nawe uzotwikuriramo ndikangura ntamuvyura shu bazi ibintu ndose kandi rero binyibukije ibintu naciyemwo niga witiyeme aho wabirose uri mu Burundi oya aho nari muri Kenya buca ngenda muri operation irigira kane aho ndamubarira nti ibi bintu ndose rero binteye ubwoba mugabo biranyibukije message niga witiyeme hari ibintu naciyemwo n'uyu muntu ndamubona arambwira ati tereka dusenge turasenga turaryama ko twategezwe kuva muhira saa 10 y'ubuca turyamye gatonya ntasubira nja mu ndoto wa muntu acambwiye ati mwana wanje nabonye ko wamuhariye kuko nagumye nsaba Imana ngo imu umutima wo kumuharira kuko naciye mbabara ndaba amasufrance ingene mbabaye ingene ubuzima bwanje menga utuntu twose umuntu aronse nutwo guhereza kwa muganga ariko nagiriwe ubuntu ngira amahigwe kwa muganga nararonse abantu benshi baza baramperekeza nk'amatike y'indege rimwe na rimwe narasanga banandihiye nkiri hariya barambwira ati tubwire rendez-vous yo gusubirayo nkabaha rendez-vous bagaca bandika nkazamona nkubasanze ku kazi nzaniye billet d'avion nkatangara Imana n'ukuri yarabanye nanje amen yarabanye nanje by'ukuri kandi hezagira abo bose banyitwararitse amen
ntibitevye nca ndaryama gatonya nca ndarota uwo muntu aragaruka arambwira ati kubw'ivyo genda ndagushira muri hoteli ya 2 jours uzofungura uzoryama mugabo uzovayo utarishe ucugaruka muri izo ndoto oya rero hanaho ndavangiwe naho biruko ngiye kwa muganga muri hoteli sinatahuye na kimwe aho hari jeudi nyene tugiye bwaca banyopera vendredi ca turagenda turafata urugendo turashikayo biraba birateye ubwoba hariya asha n'uwaguherekeje hari ahantu ashika ukagenda ukishanjusha wambara impuzu ziya z'abafungwa candarira vraiment ndumva ati karabaye ibyo watwaye vyose kuko hariya ugura kira kintu cyose gishasha kirazira ko winjira nayo ikintu ucuca aho hantu basterilije bagize iki ukishanja uhejeje kwihindura ufata ivyawe byose ugacushira wa muntu yaguherekeza hariya ku muryango cugena nk'umufungwa asha mwose uzacarakoroka ndavuga nti Imana aho data na mama batabaye we warahabaye kandi aho umufasha wanje atari tutari kumwe wewe turi kumwe niyo mpamvu ndakwizigiye akira umutima wanje ugumye hawo masome ijambo ry'Imana Yesaya 40 ikanyubaka eka nkaguma uko nazingura nasanga se Yesaya 59 Yesaya 61 nkaguma nsanga ndi muri Yesaya nkaguma numva ukurema umusi wa turarara baradutegura ko vendredi hari operation vendredi ntiyaba ndarara ndasiba baratubwira ko ari samedi nirigwaho mbona saa 4 zirageze kuko batangura kopera minsi yose bahera saa 3 ya gatondo ndavuga nti none ko jewe mbona saa 4 zigeze saa 5 saa 6 ndagumaho sambona wa mumama uyo mumama Imana izi muhijuru n'ukuri uyo mumama yari nk'umumarayika Imana yampaye ntiyarazi kwingene nagarutse aca muri turu nyene bijya babaca muri turu aca arambona arambwira Mary uri rudi waragarutse kandi ndamubwira ni ego cyane naragarutse ngo yesabane nawe umuntu kuri ngo nabonye n'umuhizi mu kwizera ndavuga nti urakoze aca arigira ku mugoroba nza mbona baraje twari kumwe n'abantu muri Sud Afrique hariho abandi bantu bo mu Buganda hariho nabo muri Tanzania aho hantu twari turi bose baraririye ko bagira ama operation baca baraza muri abo bantu bose baca batora jewe baca barambarira ngo anuma ni ku mugoroba wewe ingo witabe hariya mu biro ndagenda nditaba arambwira ati wewe telefona baze bagutore utahe ntahe yego ati kuko amafaranga uguma ngaha ni menshi kandi na lendi teacher ntazokora azosubira gukora kandi vendredi urumva rero byo kugora ndamubwira nti none bica bigenda gute ko nabukinza amahera mbona umenga yakwirana n'imisi mwambariye numva bica bigenda gute arambwira ati wewe don't worry ntugire ikibazo na gitonya ati kuko ibintu vyawe kijya gitanda nguma ndagishashe kigume kujya baraza babone ko hariho umuntu ntibagitange ibintu vyiwawe amabase ama slippers ibikamba biri ibiki byose ugumiza ngaha amayesume kire kintu cyose ati byose bizoguma hajya uko baza muri turu babona ko hariho umuntu mugabo ya mafaranga yoba menshi dobwe ntina iyi minsi muramparurira gute atayi iyi minsi ndabona naciye ndira ndamuririra imbere numva kusubira gutaha kuzogaruka ntayo tukurihisha canibuka yanzozi ndagusize mu hoteli zo kugaburira n'amahera y'ihoteli nzo yariha uzotaha muso ndavuga ni Imana
uri kumwe nanje je ndabona ko byose cyangira umunezero udasanzwe je ndo telefone umugabo ndabwira umukuze wiwe azana imodoka dutahe ngo bigenze gute ntibisigaye byose ndakubarira munshikiriye acaraza tuca turataha kweri jeudi tuca dusubiyeyo vendredi sanga ibintu byanje na ca gitanda kiracari cya hahandi byose birakwiye ndavuga nti Imana baca batangura kopera yopera aryohewe aropera kuko banyopeye ninjiye kuva izo saa 3 bahejeje kunyopera 15 y'umugoroba ego ku saa 9 y'umugoroba ba amaraso akama bantera yandi amaraso akama bantera ego kuko navuye banteye amasashe 3 y'amaraso iyo banteye igakama bagaca banyongera iyindi mbere habaye na confusion barazana n'amaraso atarayi wanje aha nyene agira comeke uwo mudamu atera ama anesthesie atera ibinya okay nagitoye mu kirundi uwo mudamu atera ikinya aca subiramo nabanzira araba aca sanga ayo maraso si umugu w'amaraso wiwanje aca arareka aho nyene naratinya abamasayi narababona ingene bameze nkabona umenga abantu bameze nk'ukundi kuntu nyene nkavuga ni Imana bazohava bantera amaraso y'abamasayi we nkumva narabona abantu batagira amatwi bameze ukuntu nyene yego Phibrome barantera amaraso ndima yo banteye sinzi ko ari abamasayi mugana naguma numva umenga ndavyiyumvamo kumenga niyo bantera barantera amaraso ayo masaha rero harageze igihe numva ko ijwi ritanguye kugenda inguvu zigabanutse numva ndiko ndagenda cane ndi kure ndamubwira ntimuraheza baca barambwira ati nukuri turahejeje reka tukureke hasigaye duto utuunye ntacyo dutwaye nta na kimwe ni sawa barashona barameza arambaza ngo urafise umutima urinda ndakwereke ivyari muri wewe ndamubwira nti cane ntivyaba byiza wabimfotorera ambwira ati nta matelefone twinjirana muri bloke ndavuga nti nta kundi aca afata vyaca yari kivete hari utuntu bita ngo ni hariko canke iki babikore n'amatermo yo kwa muganga n'utuntu bakoresha akantu cari ikintu c'igisorori rero jo ntikari n'agasorori agaterura ikintu vyari vyibumbye kujya kwa tennis ona ututubaro utudupira tw'abana batembereza twari utuntu tunganangana kujya agaterura nyereka ati nivyo vyari muri wewe ndavuga nturakoze Imana ndavayo inyuma y'iminsi 2 hariya nta burofa twigumize no mu bitaro ukazovuga ati ntameze neza sintaha canga abaganga bakatubembereza inati nukugira tubanzukire turabe hariya kuko urumva ama booking ndabivuge gute ndabibutse ngene ndabivuga ama rendez-vous abari menshi baba bafise benshi ku mariste ku rutonde bakeneye ko babafasha ata rero inyuma y'imisi 3 kumuhana ucutaha ndataha kweri tuzozuraza tukugirira suivi nditahira umunsi shika muhira umugabo wanje ntakunda kurota nshitse turasenga turaryama akiryama azamva umuntu amubwiye ngo ndaguhaye umwana w'umuhungu ngo yitwa co yitungiye Darvis akunda ibintu by'ubushakashatsi aravyuka tora telefone arabura afata imashini naje akararondera ico Darvis ico gisigura akabonamo za Davidi hakabura Darvis avuga ati ubu n'uburuhe kweri reka njyame sivyo
wa muntu aragaruka aramubara ngo nakubwiye ngo ndaguhaye umwana w'umuhungu yitwa Coyitungiye Darvis, naho worondera gute Darvis ntaho ushobora kurikura, nta na hamwe, nije ndariguhaye, ni izina risobanura ngo Dieu de multiplication Darvis. Arabyuka Imana igwiza, arandika arabishira ahantu, abona agatiro kanyivye arareka gutindaho nikanguriye, arambwira ngo hewe ngo wanyanduje kurota, ngo nanje sigaye ndota ntiwarose ibiki, ngo je ndose ngo uwo muntu yaje ngo arambwira ngo ndaguhaye umwana w'umuhungu yitwa Coyitungiye Darvis. Ndavyuka ndarondera vya Darvis, ngo nabuze Darvis muri YouTube, ngo nahize ndabura, ngo hanyuma ngo ndagenda kuri internet hose nabuze iyo Darvis icyo rivuga. Ati nca ndiryamira ndavuga ngo ndarose, ndanyene ndarose na karisi nahora ndota. Ati subiye kuryama aha nsinziriye, wa muntu acaragaruka acambwira Coyitungiye, aravuga ngo ndaguhaye umwana w'umuhungu, nije nzomuzigama, nije nzomutunga. Darvis ni Imana igwiza. Acaravyandika ahantu, kuva iyo saje tangura kumpamagara mama Darvis, ndamuhamagara papa Darvis, ego kuko kwizera. Ndakira, ndagaruka mu gihugu, ndasubirayo muri controle, ndasubirayo kandi muri controle baguma bakubandungika nkazosubirayo, kuko controle nagize inshuro 4. Kuri controle igira 4 baca bangirira ama examen general yose harimo na ecography, baca baja kundabira indani barabe bya bivyimba, barabona biriyo, mugabo baca baraba ko harimo cancer, naho birimo ko bari barabonye ko harimo intango. Barambwira bati nta cancer irimo, ni witahire uzogaruka utuzaniye umwana hano. Avuga ntaba bantu nabo kwizera, baca bahanura n'umufasha wanje ati rero ivy'akazi ushaka umwana ushaka amafaranga, ati je ndashaka umwana, tukabushaka umwana taha mu gihugu mugende mugumane, canke nawe aheba akazi, umwe muri mwebwe ategerezwa guseda. Tawubwira umugabo nije kuronka akazi hano muri Kenya ntivyoroha, mugabo wewe uje iwacu biroroha, uzoca utaha wewe. Munyuma rero arataha, ca ndagwara cane, nkagenda nkaza ndaja kwa Uzayi, arambwira ati ni sawa, mugabo ca ndagwara ingwara ntazi yo gukorora, ngakora kwiyumvira igituntu vraiment. Nukuri ayo dutasi nari ndayabuze, kwiyumvira ko cange gufungura, urumva ufungura uri wenyene ntiyarabuze kwiyumvira ko gwari igituntu ntivyarimo. Ndakorora, ndagenda kwivuza mu Rwanda biranka, aha iwacu narivuje, ndagenda za Foria mibanda bire ko ari igituntu barakibura, ndasubira Nairobi barabura ingwara nimwe, ndagaruka bakangirira bakampima ama radiography, bararaba mu magufa barabura, kandi nkabandanya nonda. Gutindaho rero nuko amatelefone duhindura, narakorora nkakorora ibure ingana gutya y'amaraso, niyo yaciza ngikorora, hakaza ibure idashobora guca muri kajya gatoboro ka numva nari sinatahura, nari naronze rero nangana gutya, hagenda nonda nkavuga none ko nakize bijya bintu, kandi ubu numva mu ndara amahoro. Iyi nkorora yavuye kuki, ndavuga naragwaye igitigu, caraboze iki, biri gute? Turivuza hose wapi, mugabo umunsi umwe
numva ndagize paralize hari samedi mu gitondo cyanda telefona mukuru wanje nawubwira nti nyarukuntu hari kwa muganga ivyanje ndumva ko bigiye kurangira narakunda kubabarira ndakunda no kubabwira ndababwira nti naciye muri vyinshi jewe igihe nzopfa ntimuzorire muzoririmbe mukuru wanje rero nabo tuvukana icyo kintu ntibashaka kucumva ndabubwira nti ingo simfire mu nzu ngo ntware kwa muganga cha turagenda muri semseka baranyakira nta muti nashobora kumira kubera babona ayo maraso ngumanzana barabona ko byabaye nabi baguma uvomisa amaraso kandi igihe kitari gito hafi nk'amezi ashika nk'atandatu bavuga bati rero hariho umuganga yitwa Dr Ndorere Zeno twari tuzinanye cya ndamusangaho imitsi Imana igiye gukora ntiburi inzira zayo n'ukuri ntibazokubeshe inzira z'Imana ni nyinshi cyane maze iminsi imitsi kiraziba umva byategerezwa ko baca bampa ibinini bakaraba ibyo binini n'ubundi nje ndakidahwa nta kintu cagera mu nda avuga bati rero turabuze imitsi none dukora iki abaganga barakorana bakoranye uwo mu Dr Zeno n'umukozi w'Imana arambwira ati Anne Marie we Imana yagiye gukiza byinshi n'ubu Imana iragukiza ati rero tugiye nari mfise mutoyi wanje na Marene nibo twari kumwe acabwira ati mumfashe kwizera uyu munsi sintaha ngira mpeza akazi ncanja mu masengesho nguma hano mpaka Imana itubwiye icyo ugwaye twabuze nta kintu na kimwe tubona naho tuvura nta gihinduka kandi amafaranga amaze kuba menshi hano hantu ari inshuti yawe arakubwira araza kwibira tubanga amwita amafaranga arabaye menshi kandi ataca tubona turiko turavura none n'imitsi urabona ko amaze kuvimba amaboko imitsi bayibuze uyu munsi acaja mu masengesho arasenga ararayo natwe turasenga tugumako igitangaza nabonye uyu munsi samedi bukeye barabura umutsi bagena ngo bandonderera umutsi wo ku birenge baransohora hanze samuri igikosi c'abaganga baraje bose umugwi n'uwo muganga Zeno arimwo baraza ngo zana ya makrishe ni bijya baba bagufotoye turabahereza byose tukabona baguma bemeza bavugana berekana ku makrishe chaque krishe yose aya nari mu Burundi muri semseka hewe Imana irakomeye wacu bavuga bati agwaye igituntu kandi amahaha yarononekaye cyane noneho numva ndavuga Mana none jiwe ikigeragezo kirarenga ikindi kikaba gishitse igituntu nagikuye he nagwaye igituntu gute byagenze gute barambwira ati ntutinye atahura kize ati medari umunsi urataha noya nimureke ivyo bintu ati umunsi urataha baca barirukangiye bakuye imiti mu kabezi y'igituntu ntaho nzi baca barirukanga barantwara iyo mu ruziba hari ahantu hari centre bagira ivy'intuzenye vy'igituntu baca barandondera hano nzora ndayitora hafi ku Musaga barabikora canditahira tuca turariha facture Imana yagumye ibana nanje iyo facture sije nayirishe naje mbona umuntu azarariha facture avuga ati ni witahire nari ngeze kuri Emilio Sisa caraza carayariha cyo turataha inkorora nafasha ku kanini ka mbere kamwe inkorora gusubira kudawa amaraso biba birahagaze candabaho ntangura gufungura nk'akana kagwaye kwashinye ntangura gufungura ndafungura buke nguvu zikaza
ntihatangura kwihagurutsa nkijana kuko narabaye nk'umuntu w'umubebe mpagurutse numva ari umuyaga untwaye ibirenge ntivyashika hasi neza umva si amezi 6 uryamye mu nzu si kintu coroshe hewe muri iyo trimestre ya mbere Darvisa caraboneka mbona ndakwije ukwezi amezi 2 ntagiye mu mihango ndavuga nti rero ndapfuye yamaraso rero arakamye burundu ndamubwira mukuru wanje ntiyabitahuye we yaca yumva kumenga ndapfuye ndafise umusere wo kwa mama wacu ndamubarira acambwira ati nyaruka ati ndaza kuza ndagupimire numo infirmier ati ndaza kuza ndagupimire turabe acambwira ati ahubwo jewe baratuzaniye abavyeyi bibaruka nyaragasa hafi yawe ugende ca ndagenda kwa muganga hari samedi ngiye kwa muganga nshitseyo baramamagara tagiye tujanye nyene na papa Darvis baramamagara barambara bati madame acarara ati félicitations madame ngiye acarambwira ati wewe dusanze wibungenze habuze ati dusanze wibungenze canda turi kandarira biramugora aravuga ati madame utwaye ndutifuje utwaye ndudashaka nta mugabo muri kumwe nta kibyinshi nyene nagira ibibazo ndarira ndakoma induru barambwiye ati ntawaguherekeje uwundi ati namubonye hari wo bari kumwe aragenda aramuzana arambwiye ati umudamu tusanze yibungenze nawe arashiduka tirera ciye akoma induru sinzi biri gute urumufasha wiwe ategome ati none uramuhahamura ugira iki atoya acarababarira ibibazo naciyemo nivyo narimwo nivyo ndimwo ko ndi ku miti y'igituntu ntiyumva ko umuntu ari ku miti y'igituntu yo twarinda ngo ashobore kubaho baraduhumuriza baratubwira ati nukuri ni wubaho rero ahubwo kimwe gusa ufate neza umuti kandi wongere ufungure neza ati ni ugiye kubaho ati uri munyishu y'Imana kweri cha turataha ewe musi nabandanije niruka kuri eglise ndabona ukwezi kwa mbere amezi 2 amezi 3 amezi 4 nta muntu numwe sauf abantu bo mu nzu bari bazi ko mfisida kandi naciye nkomera ego mugabo Dr Ozayi urumva twaciye tuja iwe aravuga ati rero wewe ntegerezwa kuguma ndagukurikirana kandi Imana n'igitangazo yikorera ati nta mafaranga uzohora uriha chaque de mundwi 2 uzokwama wagarutse turaba mu zindi ndwi 2 ugaruka turaba tutegezwa gukurikirana Imana yagukoreye ibyo jewe sino kwishuza amafaranga oya nukuri ati asha tinije no hano tavuga nti Imana urakoze ecography ya desomene no yakura yayo mafaranga nkagenda nkurikirana mugabo uko umwana akura niko za Phibrome zica zikura uko akura zikura uko akura zikura nawe rero yakura cane akagira ibiro byinshi kuko uyu muntu afise diabete mu biganga barabize mu by'ubuganga ufise diabete umwana agira ibiro byinshi kubera iyo sukari ufise umwana aguma akura Imana inkorera igitangaza imbanye igeze d'abord wa muti w'igituntu urahera ndagira ama controle baravuga ko nkomeye meze neza imbanyi ibandanya ikura umwana ageze mu mezi 8 acagira ibiro byinshi ndaremegwa ku buryo ntashobora no kwivana hasi ntagira iki barambwira bati ibi biro rero dutegezwe kumukuramo hakiri kare ko kwijibira umwana turamukuramo ntangorane bibi bibazo iyo umwana adakwije ibiro
aca baramukura ati nta nakuveze azoja mu arantegura nyene Dr Ozayi arantegura cane vraiment ndavuga nti Imana izobikora tuca turagenda ariko mfise amazi menshi munda Imana iramurindiramwo muri ivyo bisama amajonjo vy'ibi Phibrome kuko vyaciye bikura ariko Imana iramwagurira namabwira Imana ngo Mana uzundinde ntuze mu mwana w'ikimuga abansi banje batwenge ntuze umwana afise agasembwa abansi banje ngo batwenge kandi nukuri iyo nci impande y'ikimuga minsi yose naca nsenga mfise ico ndamuha ngaca ndamuhereza nkavuga nti Imana uyu nawe mama wiwe yamutwaye ndamezi 9 kuko nanje ntwaye uyu Daruvisi amezi 9 jewe ntiyarana kuyirumva Imana inkorera igitangaza mvyara umwana w'umusore mwiza akomeye atagira agasembwa akana gaciye ubwenge cane yego iyo ndakaravye rero mvuga ubukuru bw'Imana nko mu gitondo ndashobora guhimbaza gusa ndiko ndamuraba nkamuhimbaza mu mutima agaca mbaza ngo mama ngo uraryohewe nkamubwira ndaryohewe cane Imana irakomeye ndumva rero ko Imana yabakoreye ibikomeye cyane ndayikeza Anne Marie none ubwo Daruvisi we nushobora gusanga ari umuhanuzi nkuko we wisanze uri umuhanuzi n'umutware wawe nari nyine akaba ari umuhanuzi ataratangura kuvuga byaramugoye kuvuga ndamutwara ku ishuri kugira ngo abana amenye kuvuga Daruvisi amaze gushaka kuri iryo shure acaraza arambwira ngo mama ngo turashaka kabebe ngo kandi ngo uzovyara ngo kabebe ngo kitwa ngo bebe Viane tavuga bebe Viane naragiye rero ku ishuri nibaze nti n'umwana misi yose ambwira bebe Viane nkazana n'umuhungu nkafuma nzana ibipupe agaca cita bebe Viane ikintu cyose yabona akana kabebe akaca avuga ngo mama ngo natwe tuzoronka bebe Viane n'iyi saha arakwije aguma avuga bebe Viane umva rero turarindiriye nawe turabe icuhora we baramuvugishije muri ico yamukoresheje yego ubu rero uremeza neza yuko wakize kandi ko imigenderanire yawe n'Imana yifashe neza Daruvisi amaze gukura bwo gushingira intahe ni Dr Ozayi nuko nabuze ibipimo n'icete narigeze kuza gushingira intahe mvise ubwote yanyandikiye avuga ati genda ushinga intahe kugira abandi Imana yagukoreye warakize naragiye nsanga n'ukuri narakize nta Phibrome zikiri mu nda nta ziriyo aratangara arumigwa aravuga ati ntibishoboka bwanaciye niyumvira yandoto ngo utundi uzotwikuriramo kumbe mu migenderanire yawe n'Imana Imana irafise uko ikora ikagukorera ibitangaza utazi yego ndashima Imana narakize yego cyane ndayikizera ko abatari bake bafise ibitari bike bungutse muri iki kiganiro twariko turakorana kijanye n'intahe yawe y'ukuntu Imana yagukoreye igitangaza igwa kwibaruka umwana mwiza cyane w'umusore ico yitungiye Daruvisi kandi wari usanzwe ugendana ingwara y'amafibrome igituntu hamwe na Diabette hama Imana ikakwiyereka waciye mu bintu bitoroshe Imana niyo gushimwa by'ukuri kuko waraciye mu bintu biteye ubwoba aho waba uri kwa muganga ugafatwa ugwara ugafatwa n'ingwara giturumbuka bakabona wikubita hasi ibyo byose wabitubwiye Imana rero ibihere gucyubahiro ishishikare gukora ikorera n'abandi hama rero twongera tugushimira kuri channel ya Big Desire turagushimiye cyane Imana iguhezagire yego twongera dushimira cyane na cameraman Phibrome hariya twari kumwe niwe yari inyuma ya kamera twizera ko twagiranye ibihe byiza ku bandi mwese mufise intahe z'ivy'Imana yabakoreye murahawe ikaze kuri iyi chaîne ya YouTube ya Big Desire kugira ngo tubafashe tubisangize abandi kandi nabo batabagwe na cyane cyane ko intahe iremesha
igafasha bari mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Turabikebanuye rero mugira umunsi mwiza bari mu mpande zine z'isi, Imana ishishikare kubitaho, ariko dusaba Anne Marie ko yorangiza n'isengesho. Kazi. Data mu izina rya Yesu turagushimiye Imana igororoka, turagukengurukiye kubw'uyu munsi wari umunsi wateguye ku bwacu. Mana ku bwanje ndagushimira kuko navuga ngo nzokuvugira hose ibitangaza wankoreye. Ndagushimiye ingene Mwami Imana uko wabigenjeje ntakonzi, ariko wewe urabizi ubura uko ubigenza. Iyi ntahe Mana ishike henshi Mana, abariko barihebura, abari mu vyago, abandi babona kumenga imyaka yarabajanye. Mana we ntucegwa, ndakuzi kudacererwa, ngwino utabara ubwoko bwawe, utabara abantu bawe, utabara abakwambaza. Nukuri ntawagukoreye yakoze isoni, kandi ntawakwizigiye yamaramaye. Ngwino batabare, baba bashaka kurongorwa, baba bashaka ibibondo, baba bari mu ngorane bafise ingwara bababwiye ko zidatokira. Nta ngwara idakira kuri wewe, turatuye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Abagwaye ibihe birebire bose Mana ubagirire neza, kuko nagwaye imyaka myinshi, ariko Mana nabonye ukuboko kwawe kubera udacegwa kandi ndutebuka, ukorera ku gihe. Ngwino ugirire neza rero nuno mugwi aha hantu Mwami Imana baduhamagariye, reka n'abandi bafise intahe ibyo wabakoreye bamamaza ubukuru bwawe uzobukoze Mana. Urabagirira neza nabo, ubaha igikundiro, ubagwanira intambara zose izo bahura nazo muri kano kazi. Nukuri wigizeyo ibitero byose ku bugingo bwabo. Urakoze kuvyumvise, amashimwe n'icubahiro bihabwe wewe, muri rya zina ryawe ryera Yesu dusenga twizeye, amen. Ego murakoze cyane, Imana ishimwe cyane. Hama rero mushishikare kudukurikirana kuri iyi channel ya Big Desire, mwongera mubisangiza n'abandi, mugira partage, j'aime na comment na subscribe, byose birakenewe kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Urongera mukadukurikirana no kuri page ya Facebook wanditse Big Desire nyene, canke kuri TikTok wanditse Big Desire, canke kuri Instagram wanditse Big Desire, canke kuri Twitter wanditse Big Desire. Imana ibiteho, tuzosubira undi munsi. Bye.